izina rya Yesu. Ndi wa Mutama. Umubweza ugendageza ugenzura ubuzima bwanje ushaka ijoye. Hajya wose waguma ubundabunda burya hajya ubundabunda abona nuhagaze. Wumviriza ibitakuraba. Turi kumwe na pasteur. Ubu rero ubu ngiye kuguturira. Ubu nuziyemo imbaraga z'Imana. Cecilia. Ndabona ufite amanyama menshi cyane. Cecilia twaguye amafaranga ngo tubise muri iriya nzu. Kugira ngo atari gwawe. Ariko no munsi. Wabonye ko amanyama amaze kuba menshi. Ukomeza kurondeza umugabo wawe. Icyo nakubwira gusa umugabo nanze gusubira. Mbe wabonye twatwicaranye. Kubw'imbaraga z'Imana ziri muri we zigiye kubagaragaza vuba. Cecilia wabwiye ko Imana yahaye ububasha Satani. Ndaje ngikwereka ububasha afise. Amanyama yakubwiranye uzagutangaza ariko uza kunsanga mu nzu. Uno munsi ndakugeze. Mw'izina rya Yesu Kristo. Mbe aho uvuga ati ahubwo uzosubire ayo maguru y'ivyo birenge byo usubire bihonyeze muri yanzu yiwaje. Uzocura imbaraga z'Imana zisha ziguturira hamwe utazosubira kugaruka hari. Mw'izina rya Yesu Kristo. Mw'izina rya Yesu. Yagufashije. Wewe ntwarukeneye ko mushika wa abanga. Ro vyabaye. Ubu nashaka kurongora. Icyo tugusabye nuko mushikawe kizira guzosubira kugaruka muri rugo. Kuko nera mukagarutse ngaha muri no rugo. Hari ibintu byinshi azobatwiciye mu muryango wacu. Ikindi agenda kubwira. Naka gashimo ubona two gukorera. Canke twogo. Kogwa hejuru gukora cyiza. Agashimo nyene urabona shaka nyene mumfashe nyene urabona jewe mu bisanzwe jewe ndi Gisuma urumva je ndi Gisuma nashaka nyene mumfashe nyene hamwe nyene ngiye kuyiba nanje nkazanyika nkuko nawe winjiye nkanabize nkasomba utuntu twabanje nkiberaho je bisanzwe nakazi mfise ndi Gisuma shaze unyibira iryo banga ritumunyikagurika winjira amazu y'abantu hama komona gashimwe nikindi najo nyene umfashe nyene uve ngaho ugende ko ndiko ndajugumira hamaze no kwizo wako mwana Tujense okahanze hari ikindi ntari bwakubwira ikindi wozira kaziririzwa usubiye kumenyera umuhungu wanje umuyagenda tarutse ukuguru hejuru ati kagenda gataruka babarira ko mashita cyumukunze mbona agenda we wamumenye bahe yake bahe n'umbofe wanje
mumenyereye hari ingaruka mbi zobona. Sinzosubira ndagusabye kwa Yego. Urumva ivyo nivyo bibazo ufise mu buzima bwawe. Esha nuko nyene. Nkuko nariko ndakubwira. Umuntu wese yizigira uhoraho. Umuntu wese yamana ntaryo kuba hafi y'Imana. Yama afise ububasha ahabwa n'Imana. Hello? Amen. Ndaje ndindira aho nyene ntuhave ndaje mu minota 2. Aho nyene mu minota 2 ndagushikiriye. Hallelujah. Yeah. Nkuko nakunda kubwiye. Umuntu wese yishimikije uhoraho. Reka ndagusomera. Hari zaburi. Iyi zaburi yanditswe na Dawidi. Ni zaburi yo kuririmba. Ni zaburi yongereza ububasha n'ubushobozi. Ariko kandi ikwereka ikibanza nyacu urimo mu gufise ukwizera. Uhereye ku murongo wawe wa mbere ugashira ku murongo wawe wa gatatu. Ni jambo riremesha, ni jambo ritangira ububasha, ni jambo ritanga ibyizigiro. Uhoraho. Ino ndirimbo ni indirimbo yanditswe na Dawidi. Ariko yagiye mu zaburi za Dawidi ngo ni indirimbo yiduga. Yo mwiduga. Donc uburi kuraduga mu mavuta, uburi mu bubasha bwo kwizera. Haravuga ati abizeye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Hallelujah. Umurongo wa kabiri avuze ati nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu ngo niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none gushitsa ibihe byose. Naho nashaka nakubwiriza kuri iyo murongo wa kabiri. Menya neza yuko mu gihe cyose tuba turi mu ngorane ariko Imana ntishobora kudutererana, iguma iri hafi yacu, iradukikije nk'uko Yerusalemu kikijwe n'imisozi. Hallelujah. Ndagusaba ngo ugumane umutima ushitse. Ndagusabye ngo ugumane umutima wo kwizera. Ariko umenye yuko igihe cyose umuntu agiye ku mavi, igihe cyose umuntu agiye gukora, aba ariko arakora ariko kubw'imbaraga z'Imana akaba ariyo yigaragaza. Kuri kino kibazo cyawe rero, erega nubwo Yesu yarungika abigishwa biwe arababaza ati mutekeye iki, mujanye iki, kugira ngo bamenye mu gikorwa cy'Imana bazoba barimo, ntibaze bagira iki, ntibaze basonze. Narinje ngaho kugira ngo ndagusabe nawe, aho ngeze ngaho onye bisaba ko hagira ikintu utanga. Bisaba ko hagira ikintu utanga. Sindakubwiye ngo utange ishimwe kuko igikorwa nikirakorwa uzoburashima. Sindakubwiye ngo utange ikigira 10 kuko nta kintu ndiko ndagusabira ku Mana kikwinjiriza. Ariko ndasaba yuko hagira ikintu utanze kugira ngo nje ku mavi, kugira ngo nje gukorera Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hari ibintu byinshi abakozi b'Imana dukenera. Ariko ndushaka kubironka kuko Imana ubwayo idaciye mu bana bayo ngo mu bituronse twebwe. Ndushaka kubironka kuko Imana ntizokura amafaranga mu ijuru ngo yatange canke kure imoto mu ijuru itange. Ariko byose tuba dukeneye kuri nosi tubirondera mu bakozi, tubironka nk'abakozi bayo tukabirongera mu bantu bayo. Kuko ngo amahera akora ngaha ku isi gusa, ibisigaye nitwaja mu ijuru tuzari kwizera. Hallelujah. Bisaba rero ko hagira ikintu gito
notanga uburyo canke nashaka nkavuga amafaranga kugira ngo igihe nzoba ndi mu gikorwa c'Imana, igihe nzoba ndi muri ico gikorwa ndiko ndagisengera, nzo ndonku inguvu, nze ndonku ububasha. Haleluya. Yeah. Ibisigaye tuje tubishira mu biganza by'Imana. Amahera yandi samahera menshi kuko burya ngo ubuzima iri kuraborondera utanga ikintu gifaditse kuko ubwo n'ubuzima tugira tuje kurondera bizosaba gukora cyane, gusenga cyane, kwisonzesha bihagije, ariko igihe twisonzesheje harabaho ico bita recuperation ndazimabizi. Haleluya. Raba rero nimba wowe ufise nk'imiliyoni 3, miliyoni 3 turashaka gutangura igikorwa c'Imana, tukaja ku mavi tugakora twinginga Imana, tugakora twisaba kugira ngo ico mwifuza nk'umugaragu wayo kibashike. Ego hama pastor nukuri murakoze cyane. Gusa ariko izo miliyoni 3 sinazigendanye ubunyene. Ashimwe kuri pastor. Urabona nk'ubu nkaje nakubwiye ingorane mfise zose, naragiye mu butungane ndagenda ku gipolisi ndaraba yuko bo kurikirana ibintu by'iwanje biranka. Nukuri naje ikintu mbona kubera vraiment ndose umukozi w'Imana mwiza nizigiye kandi mbona ari mu ishusho y'Imana. Nukuri sinzi yuko ahubwo woza n'ubunyene nkagwa ayo mafaranga. Yesu ni umwami kandi Yesu ni nyene ububasha. Nari aje wambwiye si uba nyene? Haje ndahazi kuko nsanze afise n'umuntu dukorana ibintu by'Imana, ibikorwa by'Imana, muba hafi na hafi, byose tuva mu bwiza tuja mu bundi, ntutinye. Ndaza kuhaca amasaa 8 kugira ngo ndahasengere, tuhaturire, twugaze ububasha bw'umwiza, tuhamagara amavuta y'Imana, hanyuma ndibaza yuko ayo mafaranga uza kuyama. Bivanye ni telefone yamamagaye twari kumwe, bisaba ko nja kuyitaba, nawe nyene n'umwana w'Imana kandi nawe nyene yasanzwe afise n'ibyo Satani yamugotesheje, ashaka ko tugira deliverance. Raje ndashima Imana ko izo bikumwe nanje kuko namaze kubibona muri vision. Ibisigaye reka cenda kurenza imitwe y'inzuzi, hama ndazi muri amasaha 8 naza ibisigaye turaza kubikora kandi nta kibazo kirimo. Reka ndagusengera, ndagusabira inzira ku Mana. Data wera uri mu ijuru, ndagusabye ugende kubana natwe, ndagusabye kibirenge kizima uno mwana wawe w'umukobwa agiye kuva muri kino kibanza. Raba ingorane ziwe ni nyinshi, genda kubana nawe, ugende kumutegurira ibihe byose, reka uze kubana nawe gushika aho umwana tuza kubonanira. Ndabisize nizeye izina ryawe ryera, amen. Reka ibisigaye tuza kutubona. Pastor murakoze. Izina rya Yesu. Ndo wa Mutama kuko umubyeyi ugendageza ugenzura ubuzima bwanje ushaka ibyo. Hajya wose waguma ubundabunda, burya hajya ubundabunda n'uhagaze wumviriza ibitakuraba. Turi kumwe na pasteur. Ubu rero ubu ngiye kuguturira, ubu nuziyemo imbaraga z'Imana. Cecilia,
ndabona usigaye ufite amanyama menshi cyane. Siriya twaguye amafaranga kugira ngo tubise muri iriya nzu. Kuko iriya nzu atari gwawe. Ariko uno munsi wabonye ko amanyama amaze kuba menshi. Ukomeza kurondeza umugabo wawe. Icyo nakubwira gusa umugabo ntaza gusubira. Mbe wabonye twicaranye kubw'imbaraga z'Imana ziri muri we zigiye kubagaragaza vuba. Cecilia, wabwiye ko Imana yahaye ububasha Satani. Ndaje ngikwereka ububasha afise. Amanyama yakubwiranye uza gutangaza ko uza kunsanga mu nzu. Uno munsi ndakubwira mu izina rya Yesu Kristo. Mbe aho uvuga ati ahubwo uzosubire ayo maguru y'ivyo birenge byo usubire bihonyaze muri yanzu yiwaje. Uzocura imbaraga z'Imana zoca ziguturira hamwe utazosubira kugaruka hajya. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu. Kubera ko numva uriko kuvugana n'umuntu. Kubera ko numva uriko kuvugana n'umuntu. Ari umuntu aho tuvugana kuri telefone. Notako turavugana. Ivyo navyo ndazi birashika. Hama gusa icyo nagenda ugende ndagutekereye. Kuko ndabona ko umengo umwanya ko twojana ntoboneka. Ariko nkuko nari nabikubwiye. Ndaza kuza. Ubasha bw'Imana burahari. Imana iraza kwiyerekana. Amen. Kandi nta kintu na kimwe kiri hejuru y'imbaraga z'Imana. Nta bubasha na bumwe uhereye mu ijuru ugashika mu kuzimu uretse ngaha kuzitubaye. Aba bantu bomenye ububasha bw'Imana kuko Imana niyashizeho ingohe ataharo yashizemo. Si ukuvuga ngo nta mugambi yari ifise. Ndazi nimba ibi bintu navyo vyakubayeko. Hari ikiganza c'Imana, hari ububasha bw'Imana. Imana igira kwiyerekanemo. Hari ico Imana igutegekana. Nijane n'amahoro y'Imana. Murakoze no kuri. Ububasha n'amavuta y'Imana bivanye nawe. Koza. Bahi. Oh baby. Twayaze kandi ibyo twaze byose byari byiza. Genda gutera inkuru. Be madame wawe ni hari. Oh my god. My wife yage gusuma. Reka tumugumize yo gatoya. Na cyane cyane. Ego. Hanyuma rero nagenda gutera inkuru. Uyanzanye kwa mura mwawe. Famba. Cyari kinjanye Yesu kindi. Nari ngiye kumubwira. Kizira kaziririzwa. Kwa kurikira muryango wacu. Ku muryango wacu ntuhangahako. Oh, so that my father. So urabona kajya gahungu ujya famba. Kajya gahungu hose namaze kwita amazina menshi cyane. Icyambere namaze kwita imbwa. Bwa kabiri motherfucker. Kubera iki? Kajya gahungu karangarageza mu buzima. Ukaravye ukandaba jewe genda handsome boy, So nimba naho yararonse Imana nkarongora ujya mu shiki wiwe habwo yari gusenga. Moi je suis boss man, motherfucker. So that hama wagize ikintu kiza cyane kuko ubu dibaza nawe nyine nafise ubwenge ikazosubira kunjako ikazosubira kundagatika. So brother, I thank you motherfucker. Kandi cyo nongeyeko ico gituma canzanye ngaha nakubwiye.
nonge ko wewe namwihanikije namwe ati kizire gaziririzwa kumenyera bahe. Wow. Nabwite bahe n'umuhungu wanje n'umwana wanje jewe gute ushaka kumumenyera. Ndamubwira ati uwundi munsi wose guhangara ku mwana wanje wari wese na cyane cyane mu muryango wacu. Ndamubwira ati ko hari cyo azawubona. Urumva ko ushikisa nakanya aho ndagasize nagasize kameze uko nakabonye karangagize karondera iyo ntoki ariko nakeretse kutunga umuryango wacu tudahangagwa dufise ububasha burenge bw'abandi bose. Ivyo ntitubirandireko cyane ibi dutwara umwanya gusa hari ikindi kintu kimwe kandi gikomeye ndagenda gutuma Edmo babu uramuzi? Yes, of course, man. Urazi ivyo shefu yamukoreye? Amaso yanje nawe abireba. Umugore yasize mu nzu twamuhaye uramubona? Ujya mugore wewe yasize afise amanyama. Akaca yavanga no gushaka kumenya ingene umuryango wacu bayeho. Ndamaze kumukurikirana kenshi. Kuba yaradusavye amafaranga twayamuha, ivyamutumye agira ubwibone. Acabona ko umenga aronse inguvu zo kumenya umuryango wacu ingene bayeho. Ariko ntibishoboka. Bahe. Yes, man. Hari cyo ngiye kugutuma. Urabona umurima? Iyo uteye ukagira aho ubura amazi. Igiterwa kiriyo kigira amagara meza. Icyo ukeneye gukora ni kuvomera. Oh, my father, you know, naje novomera ko tumurima sha. Ko je do handsome boy, amabito abiri, urabona ko je nifite kabiri gato. Sinashobora ivyo kuvomera motherfucker, so that please wofumi mwikindi gihano kubera umbwira ivyo kuvomera imirima. It is cool motherfucker. Please, I need to change your work motherfucker. Muka Edmo babu. Murazi ko dufite amaraso. Ari amaraso dukeneye kwabaho neza. Kuko inyungu ni gwacu. Ndagutumye ja kumwabira.